Karibu mu kiganiro cyacu cyabimenye gica ku mbonerahamwe kure yanyu ariyo Abakozi TV. Ubu kibashikiriza akaba ari Kiziganoyeka. Uno munsi tuzakubayagira ku byerekeye fake news. Fake news rero twabanza kwasubira ico fake news gira mu banzi mutahuri ivyo ari byo. Fake news ni inkuru z'ibinyoma canke z'ibihuha zica ku mbuga ngurukana bumenyi. Kenshi izo fake news akaba ari inkuru zicaho iyo yimirije kubikintu canke ariko arabikintu kiriko kravugwa cyane ku isi. Abagerageza gutanga izo fake news abari abantu bashaka guhuvya abantu canke gukoresha amakosa abantu canke mu bindi bakarondera inyungu zabo canke ugashaka rero nko kwimenyekanisha canke kumenyekanisha ibyo ariko barakora canke handi naho bashaka kurondera kwerekana isura y'umuntu yarasanzwe afise isura nziza muri ivyo bihe bacagerageza gukwiragiza ibinyoma byotuma uwo muntu canke ico kintu kigira iyindi sura mbi mu bantu. Ivyo bihuha vya fake news bikaba rero twavuga yuko ari ibintu muri iki gihe c'ubuhinga ngurukana bumenyi binyaruka cane bikwiragira isi yose mu mwanya muto. Abahinga babinonosoye kuri MIT Massachusetts Technology yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragize ivyigwa basanga yuko ivyo bihuha vya fake news binyaruka cane gushika mu bantu kuruta inkuru y'ukuri kurusha ku nshuro zitandatu. Urumva rero turagiye turavyirinda twosanga abantu baguma bishinga izo nkuru z'ububeshereje z'ibihuha cane bikabatwara n'umwanya gushika naho inkuru y'ukuri ihabwa akanya gato canke agaciro gatoya ntibashikire neza. Fake news zikwiraga cane muri iki gihe ca none ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook, Instagram, Twitter n'izindi zose. Kuri Instagram canke kuri Twitter hari ubundi buhinga bwa fake news aho bidatangwa gusa n'abantu usanga ari konti ari genere n'amarobo ariyo aguma kwiragiza cane ibihuha bigatuma igihuha kinyaruka gose. Umva iyo muza kubayagira ukungene twomenya neza inkuru y'ukuri canke ukungene twomenya uwitanze uwo ariwe kugira tugerageze gutanga inkuru itanzwe n'abantu bizewe canke utanga inkuru ari y'ukuri. Mu gihe iminsi yose batanze inkuru yaba y'ukuri canke y'igihuha ukabona iri kwanyaruka rwose, ikintu ca mbere ukwiye kwihutira kuraba uwutanze iyo nkuru. Mbega uwutanze iyo nkuru ukaraba izina ryiwe yoba yitwa kuri konte yiwe canke ukaraba na profile yiwe. Urashobora no kuraba abantu basanzwe bamukurikirana kungene bangana, ivyo biraguha ishusho y'uwo muntu ukaraba n'amakuru asanzwe atanga yuko amakuru yoba ari ay'ukuri. Kenshi na kenshi urashobora gusanga afise abantu bake canke iyo konti yiwe ni nshasha canke ugasanga yitira izina atari ryiwiwe, aho birakwereka yuko uyo muntu yoba ariko atanga inkuru atariwe. Na cane uravye nk'amakuru asanzwe atanga ngo arakwereka neza ko uyo muntu atanga inkuru y'ukuri canke atari y'ukuri. Ikindi naco umuntu yoraba nko ku nkuru yose ije bashobora kuraba ikintu citwa amakomantere. Komantere ni ikintu gihambaye gose kubera bashobora gusanga iyo nkuru mu gihe itanzwe hari abandi bamaze kuyibona hakiri kare canke imbere yawe yuko ari y'ukuri canke ari y'ububesha. Muga ari y'ububesha bamwe batanga kugira amakomantere barabivuga bakavyerekana. Rero nkaho uyishikiriye ntoca ujanye abahuruvuga ati ngo ni y'ukuri canke ni y'ububesha. Uragerageza ukaraba ivyo vyose ukaraba yuko yoba ari y'ukuri canke y'ububesha. Ubwo ni uburyo mu bundi ugerageza kuraba. Hariho nk'inkuru za fake news usanga zifise amafoto canke amavideo. Ivyo navyo birashobora guha utuntu woraba yuko ari y'ukuri canke atari y'ukuri. Washobora no kumviriza amajwi ukaraba yuko ayo majwi yaho yabereye n'igihe vyabereye ko bihuye. Kenshi hari abafata amavideo
bariko bavuga bari kwakoresha nk'indimi z'ikindi gihugu bakazijana ahandi canke amafoto y'ikindi gihugu bakajana ahandi ugaca bavyitira nk'igihugu kitari mu ntambara bagafata amafoto y'ikindi gihugu kiri mu ntambara bakayashira muri ico gihugu bakavyitira yuko ari ivyo biriko birabera kandi atari ivyo. Rero hari ibintu ushobora kurabirako, ashobora kuraba nk'impuzu bambaye canke dufate yuko ari nk'imiduga iriko iragenda ukaraba nk'impara z'iyo miduga canke ukaraba n'ivyapa vyo mw'ibarabara ugasanga ko bigoye n'ico gihugu bariko baravugiramwo, bariko baravuga canke bariko berekana. Hakaba hariho n'izindi application zokwereka canke zita nka outil de recherche zikwereka yuko ari iyo bariko baragira nk'ivyo vy'amahima canke amavideo ushaka gushiramwo ikakwereka ryari inkuru yagiye kujya mbere ku mbuga ngurukanabumenyi naho biriko birabera. Anamenyesha yuko ari nka site ushira kwitwa Tine canke India Reveil, muraza kuyibona muri description y'ikiganiro. Zose ushifashe nk'ifoto canke video ukayishirako barakwereka ryari yagiye kujya mbere ku mbuga ngurukanabumenyi canke n'igihe n'umwanya wagiriye ku canke igihugu cabayiriyemo. Ivyo birakwereka neza yuko iyo nkuru ari y'ukuri canke atari y'ukuri. Hariho ku bantu basanzwe bakoresha amavideo canke amafoto bashaka guhuvya abantu. Ahandi tworaba yuko iyo nkuru ari y'ukuri ni mu gihe isanzwe itanzwe n'abo yitwa yuko ari ikinyamakuru canke ari site web yoba isanzwe itanga amakuru yo kwizerwa. Ikintu ahandi wokwihutira kuraba ni hari ahantu handitse apropo. Aho apropo rero niho urashobora kugenda kuraba yuko hari neza. Rero kenshi abiyitiriye ko ari ibinyamakuru usanga ataho bafise canke ugasanga ni ibintu bitaboneka neza ko ari ahiwabo. Kenshi uca ubona neza yuko iyo nkuru canke abatanze iyo nkuru atari abantu bo kwizerwa, uzoyifata nka nkama canke ngo uyizere iyo nkuru. Ikindi co kuraba ni kucerekeye link. Inkuru irashobora gutangwa baterekanye niyo yavuye. Muri ico gihe rero bashobora ku nyamakuru bisanzwe bitanga inkuru z'ukuri canke amakuru yemewe, bashobora gutanga link kugira ushobore gusoma neza mu buryo buramvuye inkuru yavuye canke n'uwayirondeye wabikoze ku bushakashatsi, byose barabitanga. Kenshi rero iyo nyamakuru bishaka nko gutanga inkuru vyerekana yuko iyo nkuru yoba ari y'ukuri badafitiye ububasha bwo kuvyemeza, ntibatanga n'iyo link. Bashobora no kwemeza neza yuko iyo link banayifise. Barashaka hari naho batanga iyo link mugabo ntiberekane neza yuko iyo link ishobora gushikana kuri iyo nkuru. Aho urumva yuko abagiyemo amadidani ushaka kwizera nomibiri gusa yuko ka link ariko kakwerekana iyo nkuru ikwereka inkuru ikurikira canke ushaka kuyisoma mu buryo buramvuye vyerekana byose naho yavuye. Ubwo ni uburyo bumwe twabamenyesha bwo kumenya yuko inkuru ari y'ukuri canke atari y'ukuri, na cane cane muri igihe abantu bakoresha imbuga ngurukanabumenyi cane ibintu vy'ibinyoma bisanzwe bigwiriyeho cane rwose. Urumva ubu habugize nk'akantu kabayeho kw'isi, abantu batahura gutandukanya canke abantu bafisemwo baronderamwo inyungu zitandukanye, benshi baragerageza guhuvya abantu bazisoma. Muri ico gihe rero ubwo buhinga twabwiye, ubwo buryo twabwiye mukoresha ubwo muza murakoresha kugira umenye inkuru y'ukuri canke atari y'ukuri. Mwakoze kudukurikirana mu kiganiro cacu ca Bimenye, aho turagira ukungene turinda inkuru z'imibu canke z'ububeshi twita za fake news. Twizeye ko mubandanya mudukurikirana ku mboneshakure yacu ariyo Agos TV. Naho utaha.